Sakirimi kibi yatanze umuntu zigufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye inkungurufu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisho muri ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'ububabaro, byose bizokwama ari bigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahenge. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwo gwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke wo kwizera 100% bisigaye ari umuzi wibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasesema indava mu miryango myinshi cyane, bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Preve, est-ce que urafise preve y'uko uravuga? Numvise uvuga ikintu ngo je ngo naragendanye na boss lady. Urafise preve ibyemeza yuko je no naragendanye nawe. Iyi myaka yose twakuranye. Ubu rero ni ubonye ko je nagendanye na boss lady. Ngendana nawe ufise umudamu wiwanje. Ndafise ivyabona vyemeza kuntu musesa buritunga. Suma abatangiriye mu barabara babivye amatobuza akozwe, ivyo bisuma n'ivyigire bigaragara. Navyumva mukitwaza amamisyo adahera, mukaduga mukamanuka. Jeni baza shahara yawe ngemiduzwa singimenye. Ibintu nitisi cyane. Muze nukuri mbere yo gufata ingingo kwanza banza utinya Imana. Bijya gutinya Imana ikintu gihambaye cyane mu buzima. Ndazi yuko wewe ufase ingingo utivuguruza nabizi, ariko ico kintu washitse ko sico. Kuko kumagarika kazi jewe mbona ko atari yo solution, ntihari yo solution yo ntihari wo muti. Kuko mbere yuko wakiza umuntu ifoko kwanza umwumvirize ibyo birego bya ufise ukabishira imbere y'ubutungane, hamaje nkarenguka nkisigura. Ariko wowe nushuja ngaho ngo ufate ngo decision gusa ngo uramagarike ku kazi kandi ifise contract yiwaje. Ega niyo niba yego dufitanye contract y'akazi, ushika ufata decision ko uye kumugarika ku kazi ngo urahagaritse kazi nkuko mengo nta contract y'akazi ifise cyo. Oya ifise bituma rero mfise uburenganzira bwo kuguha contract, mfise n'uburenganzira bwo kuyihagarika. Yego ndabizi kubisugo uburenganzira bwo gukora mugabo hariho amategeko ngenderwako. Ntupfa gusa ngo kumbwira ngo uhagari kuko deja ushaka kumugarika kazi ifo gutanga ibyo ama preve yiwawe. Izo preve ufise wewe zituma je mumugarika kazi nizahe. Ngo gusesagura itingwa itunga ijyaye kimaze gusesagura. Ufite inuze ibihame byaye muze yecho nakubwira gusa byamaze kumva nakumvirishije neza, biraboneka yuko hari umuntu yakubwiye mu gutwi yagushizemo umugera w'amajambo atariyo. Akubwira ko abantu kenshi twizera vuba twafata ingingo zitarizo. Je dukoranye imyaka irenga 10 nginga kuri ikomanya uko nayisanze sikwiri ubu urabizi. Akazi je nakoreye ikomanya ni kenshi kandi ndazi yuko atawuzoronka wewe azokora je ngagiye nakoreye ikomanya yawe nta uzoronka. Naho uwo muntu akaraja kuja mu gutwi aguhenda. Iyo uvuga ngo tugira ngo amatake ngo tutwa none warumaze kuma ama 100 million ama 200 million amahera arengajya ndatwara muri banki ndadugara rugunde nja mu afera atandukanye. Ayo 15 million ucubona yuko je no banaragize nateguira imana kugira ngo aje muri wanje. Nivyo bindi ndacabikurikirana ntabe ko byagenda neza nkuko tubyibatse.
kuko urashobora kuba byaragenda nabi twe tukibaza ngo bigenda neza kubera ari amahera menshi cyane adaharuritse. Kuri ivyo rero jewe nafashijwe kuguhagarika hama amatohoza abandanye nisanga narihenze nzomenya umuti mfata, ariko ndazi neza ko ntihenze kuko ndafise ibyabona bibandanya kumfasha kuraba amatohoza ko ariyo. Hama rero niba ari uwayi wawe namaze kuyandika iguhagarika ku kazi. Hama rero imfunguzo z'imodoka ndazibone ngaha, ugende witegure kuva mu nzu n'imfunguzo z'inzu uzizana ushire ngaha. None mzee, ego izi modoka reka mbe ndazishira ngaha kuko ingizi zyo mwafashe. Sawa. Ariko icyo novuga amadura yiwanje ntegerezo kuyakurikirana. Kuko ijya nzu uribuka yuko hasigaye nk'amezi 3 kugira ngo ibe gwanje bwite. No. Kandi n'ikintu twandikiranye ndafise ama preve impapuro ndazifise, contrat twagiranye irahari. Urumva? Rero ni cyo cyo kucumbwira ngo ujya nzu uyivemo nkuko mego ndari nk'umupanga yasanzwe. Umviriza. Wari ubaye nk'umupanga special nye. Ariko kuva mu miruzi tunga. Mugahishira ko n'ibintu byagahomera bunwa byo kuvuga ngo mwaguye muri attack. Ajya amahera mwanyuruje. Ajya amahera yo muri attack. Aregenda kure ayo twitwagukase. Kugira ngo inzu ikwegukire. Kuri ivyo rero inzu ishobora kukwegukira isubira muri company yirihe amahera ico kintu jewe sinzofa ndashemeye ndakuraye kwizina ry'Imana hera. Kuko ijya ikintu twumvikanye twandikiranye urumva jenzo kigwanira mpaka umunota wanyuma. Kandi iyo ambese kandi ukuravuga nari kumwe n'umudamu wiwawe urumva nari kumwe n'umudamu wiwawe mzee genda kubaha kandi twarubahanye. Ariko ntushaka kunigara karimbi ntushaka kumfata nk'umuhimbira umuku kandi je nagukoreye neza kandi nerekana ubwizigi bwo budasanzwe urumva ijya mbese kandi twakoranye n'umudamu wiwawe. Umudamu wawe rero nawe nace muri yo dossier nace muri yo dossier umva atange bihamya yuko jewe naragize cyo kintu nare yo mahera nibishoboka urumva udafise preve ikintu cyose ni preve mzee ni preve zana ivyemeza ko wanyubashe kandi wakoreye company nanje nico gituma ntagufungishije sindabishize mu bintu mzee mu minwe y'inyamiramabi ngo utangure ubonje aka ntwara awushaka ukabandanya iyo dossier birakujana kure cyo mu nimba wavuga nta ngorane. Nico gituma rero kuneza yiwawe kuneza y'umuryango wawe ubisiga ukabiri kuko urabyumva ivyo mpombye sibike kwanza ndaguhombye na wewe sinarinzi ko wongirira ivyo ningene nakwizeye ahubwo ni jewe ndije ndumiwe nguye mu musesagurira umutungo uje no gusohokana n'umugore wanje ufite ivyemezo eske je ufite ivyemezo je nakubona nzi kuri umu intellectuel vraiment ko eske umu intellectuel ushaka gufata decision utabanje kubaza udafite preve iyo sawa nabajije nabajije nabizigirwa bande muri company mwanzanye abakozi mu sawa nangorane je singene induru nawe je nakubwiye yuko droit yiwanje nzoyikwikira gushika ku munota wanyuma umfungisha utamfungisha witwaza ngo kusunja amahera ndabizi ivyo nibisanzwe mugabo nusumva Imana mangira hari je nzoza ku mavi hari droit yiwanje nzoyironka ivyo ukora ivyo by'amaremena y'abo bantu bagize amaremena bashira ko jewe ivyo Imana ndazi ko izo bindengana urumva jewe ndakubwije ukuri yuko shakute umwirizira gwitera bwoba je singangwa n'imituragaro mugabo droit yiwanje nzoyikurikirana kuko ijyani yasho yiwanje nayikoreye ibyo kuravuga ngo by'umudamu wawe ngo by'ibiki nta preve ufitiye kuko n'imbere y'amategeko bakubazazana ibyabona preve bazane nawe barakuja mu gutwi kandi ndazi yuko uno munsi uranyihakanye uranyikuye ntacyo ariko ndazi yuko azogera igihe uzonyifuza utakimura hazogera igihe uzovuga ati hamwe wonyengeka amahoro nawe rero nkuko wambujije kugutera ubwoba nawe ntumvira ubwoba ariko ndiko ndagutera je nakubwiye gusa yuko ibyiwanje paga ibyiwawe byose ariko umenye yuko hari abakozi kandi benshi sawa benshi mugabo nta numwe uzana ngavuga ati yakora nta numwe urumva ariko nakubwiye ni panga ibyo panga byose hindura ibyo hindura byose ijyanzu ni gwanje narayikoreye kandi impapuro ndazifise ibi vyemeza nta bintu ndabibone ngaho sawa telefone wavuze ngo ni bawo sawa umviriza rero muri kagende kibatse
arampanga ngo abakozi cyangwa abakozi ni benshi kandi bakora neza si mwene wabo siwe yamutse yemeza ko ari umwizigirwa nanje rero ndamwizigiye arazi ngo ambona amatwi ngo ndimbeba jewe abibonera hafi ubu nawuzanye n'ibiki ko mbona umengo uri kuramwema ujye umbwira inkuru nziza umbwira neza yuko ubu mu rugo atangorane ihari sibyo none ubu nta ngorane ihari kandi ubu nanamusutse inzosa gukorana nigo ndakozanira ngo ibibazo bikandaka ibi n'ibiki aho rero Imana ishimwe cyane ntuba none wari urindiriye ikiga mwana kubaka nuko aho ni sawa imisi y'igisima yabaye 40 sa ibyo nabyo ngo nibiki si ibyishimo none abantu nezerezwa n'ibinezereye yego mugabo mzi neza ko ubatse neza nta ngorane erega bavuga ngo nyanyamba ngo ngingero y'ikibi ngo ngingero y'ikibi ngo ni kibi nyene ese ko guco mugani ndega mwami wanje genda ureri nkuri hari kandi ndumva ubuntuje mu mutima mfise umunezero uhambaye mana ubu nta kibazo nto uzosubira kuri goramena amatwi mu mutwe ebana ubu numunezero ntangere kuba mubatse neza n'umugabo ujye n'umugabo ore ngo warufise abakwene babakwekwe aho uje kumbwira yuko wahukanye rero si ukwahukana yabaza no kwa nukwahuje sinahukanye none habaye ahubwo wewe niwe yahukanye sivyo mana umugabo yataye inzu yayikimbe yayirukwa se yayihunze unya yamanyama yahora mutera yirirwa mu bagore akirirwa sara amafaranga ari karamwosha akabura n'umutwe wewe ntumufashe kwikontorora ari amafaranga gusa ari karamwosha urakakazi hora yishimira bamwirukanye uti kakazi hora yihagatuma yihagararako ubu bamwirukanye bigizwe na wewe ninde wewe namwirukanye ingeso yiwe oya ingeso yiwe niwe yamwirukanye sije namwirukanye uko biri kose usanga ari wewe wongeragiye guturi yagiye kwicara uruhande rumwe burya abatunzi barakomerewe ariko mwana wanje uragowe abantu bafise amafaranga ubu nyene wagiye kwirukanisha umugabo wawe ku kazi yewe ndamwirukanye kumubeshira ngo agendana n'umugore wa boss wa nico wakoze nije nabibona cyanyene none oya je ntabwenge none je nagiye kwa boss wenda mubwiye ngo namwirukanye none wakoze iki wewe nivyo wagiye gukora ariko agiye kuri biki wamenye boss we yamwirukanye mumbura yamaze kumenya yuko amutwara umugore none wawe uraryohewe nuko umugabo wawe amwirukanye mu kazi none ubu wawe niyasura ugatuma we muzoja inde jewe nabagira mana jewe nje kugatumba ugira ubimara yo mu gisata inde bimara yaje inde bimara yaje wewe je ndi umukobwa yihagarara none uzacugira iki yiyemera none wawe uzacugira umugabo yondondera je no muri ndakubaza umugabo watakaze gifise ko atazokuba muri igisagara naje urumva urantaye mwibarabara nanje ncangwa mwibarabara kuko niwe yarambeshejeho umundi mukuzo muronka abakwe baruzuye abakukwe umukwe nuriya yahora agenderana n'abahabara niko vyumva yabona udufaranga dukeya ku mufuko agatangura kugenda kwitapa mu bantu agenda bwandagaza none agowe ni iki ntiyafashije abiwabo bazoyamuha ntiyafasha abiwabo ntibamubona yaribikiye ibyo byago nagende mana yanje ngira ubumara yabwopunguka burya amafaranga umwanya imwe ni mabi mwana wanje ndakubwira ni mabi nani yagusigiye ndiva umera kubwira none izohera utarapfa icyo nakubwira ngiki baciye umugani mu Kirundi ngo inkozi y'ikibi igisanga he imbere urumva icyo kibi mukozi ikibi tugikoze nande ahubwo Imana yamuhanye jewe ngiye kumusengera nje ku mavi azokoboka wabanye munasengera umunyavyaha ubwo uramusengera hinduke ingeso z'ubusambanyi zimuvemwo n'ingeso zo kubikijuje kirirwa sesagura amafaranga aza kuyubakira mu bintu bitagira cepfo na ruguru yirigahereza abantu batagira icyo bazopfa bamumariye banyakugorwa uriko uravyumva umusengera rero uryohewe no gusimbana n'abandi bagabo n'abandi bagabo ureka umugabo mwubakanye umugabo mumara yagukuye iwanyu akagutera iteka ugushira mu rugo mana uranyishe none wewe jewe weru no musita umwana wanje bisita kubisije genda abakecuru yo mutangwa gusaza musaza nabivuga naba no fada gushikiye muri ayo mabwa agiye gukora
nzopfuma mpemuka abakecuru mutanguye gusazana gusaza nabi abakecuru bahaye ikijumbu umwana n'uyu jewe mbe mpemuke ndamuke kubera amafuti iwawe ngo rukuru wona vyaye nzotungwa nabiki ariko sinzo gushikira amakosa yawe uzopfana nabo bagabo bawe mwana isuka muri abakecuru usoke umvire muzi inde inyumba ego mena ari wasaze ndakwiya nukuri kwimana jewe narakureze erega ngira utuntu twose yaguheramo jondama we yaguheramo jondama mdogo kwa kweli wewe ibintu biri kuragira je sindavuye wowe uzobona ingaruka yawe mwe muri babandi ngo agenda niko zubako ugasanga muri ko mubakisha mu muriro umwana w'umukobwa akagenda nkahwerera mu rugo nkabura amahoro nkirwa ntuntuye ngo agenda niko zubako kubera iki ubujambo bagenda babahendereza n'ubufanta ngo 5 10 bakaguhenda ngo ibiki nibiki kumba umwana wawe ariko arahwerera mu rugo ngo niko zubako we muri babandi ubu ndaje nanje no guhumba 50 utanga uvuga mwana wanje nuko ndabizi bakecu umuhendwa n'utuntu duke ingaruka ya utuntu duke ingaruka ya byose uzobona kandi uzorira mose nawe uzobibona yuko ivyo nakubwira ntarira busema reka ndakubwire mu nzu aho ndabona basize bakujondamise mu bufaranga bungahe baguhaye mukecuru muzima nk'uyu aho kuvuga ati mwana wanje reka tugire ingingi niyi agende bamuhendesha ubukusenga aha kazunganga bamuhaye ibisi byuzopfa umuntu gasigaye igikuru samahoro abakecuru bivegeme nkuko nawe uzundi ndi busaza nabi nkuko Kumburinga ni byiza cyane ndakubonye vraiment nari nzi ko karagana warungini ariko shika bwira kwanza iyo decision wagiye gufata wirukana amahoro utabimpanuje ni kubera iki Jesse ndi umugore wawe nicyo gituma uje ushushe kumbe cyane ikibazo cya makuru nkabibona umbiriza mahoro jewe namuhagaritse kandi sinamurenganije kuko nakurikije amaduwa yiwe yose hama kuneza ya company kuneza y'umuryango mbonye kitagenda neza ndashobora gufata decision nk'iyo si ikintu cyiza gufata decision udahanuje umugore wawe urabyumva nukuri ko imana ibyo si byiza mahoro uramurenganije kandi cyane wewe wirirwa hanze mu bihugu byo hanze nije ngumana na mahoro turakorana ndazi ukuntu akora akazi neza cyane kandi ni umukozi twizera cyane hari kera yarahindutse rero company guma ari kwa kundi nico gituma we agenda company kabanda kandi rero ntiwibaze ngo mahoro niwe kamara mu mukazi hariho n'abandi bakozi nk'ubu kiyabo n'amahoro mubiriza tubukura hehe kiyabo arahari kiyabo aramaze kumenyera akazi bijya amahoro yakora nukumushikiriza gusa ushaka kumbwira kiyabo aciye cy'ubundi ubu ushobora kumbwira ngo uramwizeye kurusha amahoro urenza amahoro n'amahoro yaraje turamwereka akazi oya kandi rero nakubwire jewe nije haganza muri societe iwacu ni yacu ari kwawe ni yacu umugore wanje ariko fashe decision ngiyo kuneza y'umuryango kuneza y'akazi neza y'umuryango none umuntu aje kwica ibintu n'ibindi akavanga amasaka n'amasakaramentu werindira ibyo bintu yavanze ni hajya nahejije kumuhaga sheri ibyo bintu yavanze ni biki nta muntu ashobora kuvanga iby'akazi n'ibyiwe n'ibyahe kutabivuga ni biki Jeshaka umbwira amakosa 3 mahoro yakoze kugira ngo umwirukane afise amakosa menshi aya 3 mbere yumvise yaragera ko ndakubwira yangire rero kuko nije naje ndi umupatrone wiwe ngoma kubimenya nkabitabura neza ngira amakosa yakoze na yahi gusesagura itunga ni ikintu gikomeye cyane oh my god ushaka kumbwira ko mahoro asesagura itunga byahehe none ko asana amadosiye yiwe aza sinyira ibintu bimwe tuta reka nashobora gukora ikintu nk'icyo cyo gusinya ikintu atambagije twamwemereye amadeni menshi amazu twaramuhaye ku madeni arabayeho neza ariko amenye ngicyo kintu jewe muri inzu sinzocemeye nanje rero sinshobora kukwemerera nanje namuhakaniye namwirukanye kuko merera umugarukane